Ndakuramukije wowe ukurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya gushikiriza ngaha kuri imbonesha kure. Ndaguhaye ikaze aho uri hose, waba uherereye mu Burundi, mu bihugu bitandukanye bibanye kandi no ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure. Ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye. Ntumwanya rero kuri imbonesha kure bandanya gwikira tugiye kubashikiriza amakuru avugwa n'itabigiye bitandukanye. Turaza kubabwira kubira politike, umutekano ndetse n'ibindi vyinshi. Tuba tubashikiriza amakuru twatorejwe yarirya anino hari mu bitandukanye bivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, tutibagiye n'ibindi bishikirizwa n'ibimenyesha amakuru byo ngaha mu gihugu canke mu makungu. Ntumwanya rero turaza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kubabwira ku rupfu rwa Lionel Kinigi yapfiriye mu gitanda, akaba yari yubakanye na Floriane Buyoya, umukobwa wa Perezida Buyoya. Ku munsi w'ejo twabashikirize inkuru ivuga iby'urupfu bwiwe, birabandanya kuja habona rero ico yoba yarazize muraza kugikurikira, kandi nivyo byarabaye ahejeje kuvanwa muri ico gitanda yoba yarapfiriye byo mukaza kubikurikira muri aya amakuru. Ntimuze gucikwa n'ingingo ya mbere rero tuza kubabwira ko muri aya makuru kandi muraza gukurikira n'ibindi byinshi bivugwa cyane mu kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura. Bene gihugu baba bafise imyidogo nyuma yuko ku masitasiyo atandukanye mu gisagara ca Bujumbura asubiye kwibonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence, aho rero kigize naho ngo kiramutse hakaba hari imirongo miremire. Turaza kumviriza rero byinshi muri aya makuru kuri iyo ngingo. Muri aya makuru kandi muraza gukurikira amakuru mashasha kuri ba basitanteri ndetse n'abahoze ari buramatari w'intara ya Rumonge yoba yarasanze mu ibohero rya Murembwe abasitanteri batatu kubera kunyuruza amatungo ya komine. Byose rero muri aya makuru muraza kubikurikira. Ikindi nuko mbasaba ko mwofyonda kuri subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko mwibuke no kubisangiza bagenzi kugira badacikwa na amakuru dushikiriza imisi yose ngaha kuri imbonesha kure. Ndabahaye ikaze aho muri hose. Dutangurira kuri iyi nkuru iriko iriko izunguruka mu migwi itandukanye ya WhatsApp ndetse no ku mbuga ngurukanye. Nta kindi kiriko kivugwa uretse ivy'urupfu rwa Lionel Kinigi yahora yubakanye na Floriane Buyoya, akaba ari n'umukobwa wa Perezida Buyoya. Uwo Lionel Kinigi nk'uko twababwiye ku munsi w'ejo boba barasanze yapfiriye mu gitanda. Ingene vyagenze vyasiguwe. Umugore yamusize aryamye aja mu misa, bavuganye ko hari porogaramu baja ko agarutse, ndetse yageze imuhira aravyura arabura ko yitaba, aca telefona ambulance rero yoba yarazanye abaganga bashitse baca basanga yumye kera, ndetse akaba yarapfiriye mu gitanda nk'uko n'ubundi Floriane Buyoya yoba yarasize umushinga ntaye wiwe aryamye. Abaganga rero bashitse bapimye baca bavuga ko yagize arrêt cardiaque subite. Ibi rero bisiguye ko umutima wahagaze igiturumbuka, ndetse ingene ingwara ibi imeze nuko ari mbi cyane, kandi abasanzwe bawurwaye n'ubundi birashobora kubabaho. Uko ariko rero Lionel Kinigi boba barasanze yapfiriye mu gitanda, n'umutima wiwe woba warahagaze giturumbuka. Asanzwe bafite ibibazo bya hypertension n'ibindi bitandukanye bishobora kugira inkurikizi zitandukanye cyane cyane ku mutima, ndetse n'ingwara mbi cyane, kuko n'ubundi yari yafise ikibazo c'umutima. Umugore rero yamusize aryamye ca mu misa, bavuga ko ari porogaramu baja ko hagarutse aravyura arabura ko yitaba, ca telefone ambulance. Abaganga bashitse baciye bapima rero basanga umutima wahagaze giturumbuka. Niyo nkuru rero yari igezweho, niyo nkuru nshasha ku rupfu rw'uyu Lionel Kinigi yahora yubakanye na Floriane Buyoya, umukobwa wa Perezida Buyoya.
Mu bindi twabateguriye ni amakuru avuga ku vyabereye mu Rumonge mu ndwi iheze. Konsolateri Nitunga yasanze mu ibohero rya Murembwe abasitanteri batatu kubera kunyuruza amatungo ya komine. Arongoye amakomine atatu y'intara ya Rumonge babarizwa mu ibohero rikuru rya Rumonge kubera kunyuruza amabati yari yagenewe kubaka amashure yari yatanzwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Bikaba vyarabaye mu ntango z'ukwezi kwa Nyakanga mwaka w'ibihumbi 2022. Wazorongo iyo ntara nyene ni Konsolateri Nitunga nawe akaba yararaye mu ibohero rya Murembwe ku munsi ukurikiraho abo basitanteri boba barafashwe. Abasitanteri batatu rero nabahora barongoye amakomine ya Buyengero, Bugarama na Rumonge. Ku muhingamo wo ku wa gatanu niho Jeremia Bizimana yatwara ikomine ya Rumonge yashikanwa mu ibohero rikuru rya Rumonge bita ku Murembwe. Kuva mu gatondo ko ku wa kane Musitanteri Bizimana Yeremia yaracunzwe n'intumwa zaje ziva mu biro vy'umukuru w'igihugu, akaba yarahavuye asakwa maze hatogwa amabati ane yari ku nzu imwe yari ku mayengero y'ibigazi vyiwe. Kuri wa gatanu rero nyene Musitanteri wa komine Bugarama nawe nyene yaratwawe mw'iryo bohero yagirizwa kwico caha ca bagenzi we. Mu masaha yo mwijoro rero ku wa gatanu niho Konsolateri Nitunga yahoze arongoye intara ya Rumonge nawe yaheruka kugenwa mu mabanga yo kuja kuba umuhanuzi wa kabiri w'umuserukira Burundi Kinshasa. Yahavuye nawe ne yinjizwa ibohero rya Murembwe aho yagirizwa kuba yagizemwo uruhara rukomeye nk'ubwo busumwa budasanzwe bw'amabati igihe yari akiri buramatari wa Rumonge. Abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge rero basaba ko haba guhana bidasanzwe abo bose bagizemwo uruhara bwo mwubwo busumwa bw'ibikoresho byari vyagenewe kubaka no gusanura amashure. Tubwire kandi ko Konsolateri Nitunga yagirijwe n'umukuru w'igihugu ko ibirabana n'igitoro byari vyifashe nabi mu ntara ya Rumonge kubera awe. Muyandi makuru rero hariko havugwa cane mu gisagara ca Bujumbura kwirabana no kwiyunguruza vyoba bigiye gusubira gukomera. Ni mugihe rero hari imyidogo y'abene gihugu ivuga ko igitoro co mu bwoko bwa essence ku masitasiyo atandukanye muri ico gisagara ca Bujumbura yoba yabuze. Ku masitasiyo atandukanye hariko hibonekeza ubwo bukene bw'ico gitoro co mu bwoko bwa essence. Abakoresha imiduga yunguruza abantu bavuga ko bakora bahomba kubera ko bashobora kumara iminsi irenga 2 bagitondeye aho bacumvise, mbere rimwe na rimwe bakagenda uko baje bagiye gutonda ahantu bacumvise. Bamwe rero mu bakorera ku masitasiyo atari make bamenyesha ko muri iyi minsi bariko baronka igitoro gike cane, ibituma abacifuza bose batakironka maze bikabatenya n'ababa bagikeneye. Bose rero bakaba basaba abajejwe ico kibazo kugitorera umuti vuba bwango kuko gituma imirimo myinshi ihungabana mu gihugu. Imyidogo rero y'abene igihugu hibandanya kwibonekeza ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Muyandi makuru nuko igisata c'uburimyi n'ubworozi arico conyene mu bisata bigiye butandukanye kizoja gihabwa amahera y'ingurane ni banki BRB. Kuva ubu rero nta gisata na kimwe c'ubutunzi bw'igihugu kizosubira kuronswa ingurane y'banki nkuru y'igihugu BRB kiretse igisata c'uburimyi n'ubworozi gusa. Iyo nimwe mu ngingo yafashwe vy'imfata kibanza ni banki nkuru y'igihugu BRB mu ngingo zigamije gucungera ifaranga ry'agaciro mu Burundi. Mu kiganiro yahaye kuri uyu wa gatanu abanditsi n'abamenyesha makuru, Theodore Murengera ntwara arongoye banki BRB haravuga ingingo zafashwe kugira habe icungerwa ryiza ry'agaciro k'ifaranga ry'u Burundi hamwe n'ivyivunjwa ry'amafaranga mva makungu hisunzwe ibihe vya none. Ubwa mbere ingero zitandukanye zahora zikoreshwa n'amabanki y'ubudandaji mu kudandaza amafaranga mva makungu ifatiye aho ayo mafaranga yaturutse zirahagaritswe. Kuva ubu amabanki y'ubudandaji azohora akoresha urugero rutarenga ibice 2%, ongewe ko amakomisiyo ngo urwego rero ntizorenga ibice 5%. Ubwa kabiri banki BRB irahagaritse ivy'agateganyo ingingo yo kuronsa ingurane ku giciro kitavuna ibisata vyoba vyarashizwe
imbere kiretse mu bisata by'uburimwi n'ubworozi. Ni ingingo rero yafashwe na BRB ivuga ko igisata c'uburimyi n'ubworozi arico conyene kizoza kiraronswa ingurane ni banki BRB. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ku bw'aya makuru mukurikiye, haza no kubandanya gushikiriza andi makuru ngaha kuri imbonesha kure ya Shiramatsiko TV. Cyo ngusaba nuko fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke kandi no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza imisi yose. Imana bahizagire, turaza gusubira kubana.